Ndabaramukije. Ni Celeste Umusomyi agarutse mu kiganiro. Ikiganiro tugira tubashikirize ni filime imaze iminsi itambuka ku mbuga ngurukana bumenyi. Ahariho hose urahaca ukumva ngo ni Sisu ni filime idasanzwe yakinywe n'umugabo umwe w'umusaza atavuga amajambo menshi ahubwo agwiza ibikorwa. Sisu habonetse ya mbere biboneka ko iryoshe cyane, abantu bayikunze baza gusohora n'iya kabiri. Ubundi Sisu iteye ite? Ubundi Sisu hakubiyemo ibiki? Sisu filime ya mbere yasohotse mu 2022. Iya kabiri ibonetse ubunyene muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025, nta n'amezi menshi aheze. Tutaragera kuri byinshi kuki bayiswe Sisu. Ubundi Sisu ni jambo rikomoka mu rurimi rw'ikinyafinyirande kandi rifise insobanuro yihariye cyane cyane muri uwo muco w'abanyafinyirande. Ubundi Sisu si jambo traduisable, ni jambo utoshobora gufata ngo ushire mu gifaransa uko nyene, si jambo woshira mu kirundi canke mu kinyarwanda ngo rive hakurya bavuga ngo manje, kurya, eat. Oya, Sisu si jambo risanzwe, ni ihuriro ry'ibitekerezo, imico n'imbaraga z'umuntu riba rije gusobanura. Ubwa mbere Sisu rirasobanura gukomera ku rugamba niyo ibintu byose byaba bigoye. Mu gifaransa bavyitwa resilience. Ni za nguvu umuntu asanzwe yifise n'indani muri we zituma abandanya niyo ibintu byose bimeze nabi. Ubwa kabiri Sisu rirasobanura guhangana n'ibidashoboka, grit and determination. Sisu ni wa mutima wo kutava ku ntego ni abandi bose boba bavuyemwo. Ubwa gatatu Sisu ni kudatinya urupfu canke ibititiza, ni nko kugira umutima udasanzwe udatinya intambara nimwe, imbibe canke ibindi bintu byose bigoye. Mu magambo yoroshe, Sisu ni imbaraga zituruka mu muntu imbere, zigatezuka kandi zidakenewe gukangurirwa, ahubwo we muri we ziba zirimo indani. Muri iyo filime rero Sisu iryo jambo rikoreshwa mu gusobanura neza umutima n'imico y'umusaza Anthony Colpi. Nta jambo na rimwe yigera avuga muri iyo filime, ariko ibikorwa byiwe byose birerekana icitwa Sisu. Ntatsindwa, nta majambo menshi afise, kandi nta umutera ubwoba n'umwe ari muri iyo filime. Ubundi Sisu si jambo ryoroshe, ni filozofi y'ubuzima. Yerekana intwari, ubwitange, n'ukwemera ko niyo ibintu byose byakugwanya ushobora gutsinda. Tugaruke ku filime ya nyayo ya Sisu. Sisu ni filime yo muri Finlande yasohowe mu 2022, yanditswe kandi itunganywa na Jarmali Helanda. Iyi nkuru ibera mu ntara ya Laponi mu buraruko bwa Finlande mu mwaka w'1944, ni gihe intambara y'isi ya kabiri yari iri kirangira. Anthony Colpi wahoze ari umusirikare kabuhariwe yamaze gusubira mu buzima busanzwe, atafata umwanzuro wo kwibera umucukuzi w'inzahabu. Umunsi umwe aronka inzahabu nyinshi cyane, agerageza kuyitwara ayijanye mu gisagara, ariko agaza guhura n'imbogamizi z'abasirikare b'abanazi bariko barahunga bakayimwambura. Ntibari bazi ko uwo bagerageje kwambura ari umuntu akomeye kandi w'inkomezi. Anthony Colpi ntiyemera gushikirwa n'akarenganyo, acagwana inkundura ashaka kugaruza ivyiwe. Ni inkuru yerekana ubutwari bukomeye no kudacika intege, bikunze kwitwa Sisu mu kinyafinyirande. Iryo jambo Sisu rikoreshwa mu kwerekana ubukomezi, ukwiyemeza no kutagamburuzwa naho byoba bigoye. Filime ya mbere
yerekana ubutwari yari afise mu kugaruza ivyo bari bamwivye, ukwica abasirikare benshi b'abanazi yamara we ari umwe wenyene, umwe musa, Antami Kolpi. Muri 2025 nyene Sisu ya kabiri yarasohotse, bayitwa Road to Revenge, inzira yo kwihora. Iyi filime igaragaza uburyo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete imaze gutsinda intambara yafashe ubutaka bumwe bwa Finland. Ubwo butaka bari bafashe, uyu mugabo Antami Kolpi nibwo yaratungiye ku muryango. Intambara iheze yaratashe, atashe asanga bishe umuryango wiwe wose, ndetse ngo babishe nabi cyane, bagabangabuye, barabatemaguye n'igipawa, igitiyo lahashe, barabatemaguye inyama zabo. Uwabatemye yigamba ko yasigiye umunsi mukuru imbwa zo ku gasozi. Uwo mugabo na n'ubu muri iyo filime nta jambo na rimwe baravuga, icyo bikoze gusa aba yibereye kumwe n'akabwa kiwe bafatanye urugendo. Amaze gushika muhira aracika intege cyane, asanga inzu yarabaye ubutaka, aho abantu bose, umuryango we wose bawiyishe. Icyo yakoze, inzu yiwe yari yubakishije ibiti gusa, yarafashe arayisambura, ayitekera yose ku rumodoka runini yari yazanye, arangije aragenda atani jambo na rimwe yari bwavuge, yikomereza ataha muri Finland wabo. Ubwo butaka Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zari zamaze kubwigarurira. Mu kwinjira muri Union Soviétique yatanze passport, maze bigaragara ko uwo mugabo yaramaze kuba icamamare kubera ibyo bikorwa by'intashikirwa yari yakoreye abo banazi, nta numwe ataramuzi, ndetse bo bamwitwa ngo ni imoto, umudapfa. Abarusiya bamaze kubyumva, bafashe uwo bari bohereje muri urwo rugamba yica abantu, ari nawe yishe uwo muryango w'uwo mugabo Antami Kolpi, kuvuga ati murangize nkuko warangije umuryango wiwe, kuko uko tumuzi ategerezwa kwihora. Uwo mugabo yarahaze azanana n'ibisirikare bikomeye, niho umutima wa Sisu watanguye n'ubundi kuboneka muri filime ya kabiri. Igisobanuro cya nyacyo cya Sisu gitangura kugaragazwa mu gihe uwo mugabo yaratanguye kwiruka kuri uwo mugabo Antami Kolpi. Antami Kolpi yica abasirikare, Antami Kolpi arashimutwa n'abasirikare, arabikuramwo, arabica bose, maze arataha. Kora subscribe, yari Celeste Umusomyi muri kumwe mu kiganiro.